ikiringo dukunze kwitwa ca fiançailles si ikiringo gisanzwe ni ikiringo co kwigana apana mw'ishuri kumenya umuntu uwari we. None tukiri ngaho nyine ntaguciriyemo Yego muravuze ngo ikiringo mbega kiya kiringo kiba kikwiye kuba ko ikiringo kingana gute umuntu baba bakwiye gukundana hagati yabo umwanya ungana gute iyo fiançailles bikwiye kungana n'umwanya ungana gute n'imiburiburi ku bantu bazi kubiraba ubwa mbere bwobwo kuko si benshi bazi kubiraba. Hariho umuntu ndakunda kuvuga iki kintu, hariho umuntu atazi gutandukanya fiançailles na copinage. Mugabo kuri jewe ni bimwe bitandukanywa ni impamvu aba banyokuru bacu batadivorsa nubwo haba makosa wasanga bobo bazi ukuntu bayafukafuka hariho aho byahera. Hariho urukundo rwari rwaratanguye imbere baravuga bati uyu nubwo aka gakosa kabaye ndabona ko ku bwanyu nizaho inshingano z'umupapa mu rugo nizaho inshingano z'umumama amaze gushika mu rugo. Ico kibazo ni ciza cyane. Inshingano z'umupapa kaduhere ku inshingano z'umupapa inyuma yuko ariwe ya propose, inyuma yuko ariwe yatanguye kuvuga ijambo ni nawe afise igihagararo kinini mu rugo, ni nawe afise akarorero kari hafi. Ngomvye gukubitira akagohe abantu bamwe bamwe iyo ugomvye kumenya ko umuntu ari umubeshi muri mu rukundo nta minsi 3 wabigira utarabimenya. Oya akarorero muga abantu b'uyu munsi ntavyo bagira. Akarorero nkaje nk'umuntu avyimirije twebwe turi muri Malengo Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mwokenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi y'ibinuje iyo bakorera ivyononekaye muhira iwanyu. Byose twakure kuri 68 tuba tubikire. Malengo Business niwo muco wize ku barundi bose. What's up Bujumbura Burundi, it's your boy MC Jojo 257, Mr. Swag, Mr. Nyuva Muhindo, Mr. Testing Love and Mesh. Yes, reka ndaguhe mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho uherereye. Wowe gukurikirana kino kiganiro, arabaza kugikurikirana bivyukiye, arabaza kugikurikirana abavuye mu kazi, abaza kugikurikirana muri make muri mu mihingi yitandukanye igize isi yose. Mu nkundi ndabaramutse, ariko ndakumenyesha ko nimba tacho bigutwaye abanzu ufyonde hariya ku gakenge ugire subscribe ikiganiro gisangize n'abandi bantu. Yes, ndanakuramutsa cyane ndanagushimira cyane wowe ugomba ubikore ugomba usangize kino kiganiro abandi bantu baragiye hatandukanye. Yes, right now tugomba gukorana ikiganiro cingo n'imiryango ntimwabimumenyereye ko ariko nabonye yuko bikenewe ko tuza turabikora turazana abantu bazi ibintu bigiye bitandukanye ku bintu by'ingo n'imiryango kubera ko mu kibana aho tubaye ariko hari ama divorce menshi muri no miss. Yes, ugumane nanje ngiye kwakira umutumire wanje yagiye yakoze ama formation mu bitandukanye mu bintu bijanye n'ingo n'imiryango ndetse arabironkera n'ubuhamya yagiye arigisha bagiye batandukanye nawe uze gukurikirana kino kiganiro. Nimba urara mu modoka ari abantu benshi badukurikirana barara mu miduga muri kano kanya, barara muri saro, abarara mu bubare, ama stress abari menshi, divorce ni nyinshi muri no miss. Ugumane natwe ngaha kuri Malengo Media umukurikirane andazi uraza kuhungukira ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Yes, ndakuramutse cyane. Amahoro mwaraye neza, mwaramutse neza, mumeze neza. Turashima Imana namwe n'impore cyane ndabibona je ndashima Imana. Kubera Imana tuba tumeze neza, kubera Imana ibintu byose biba bimeze neza cyane gose. Bacho tuvuga ati everything bless. Tuvuga everything bless. Ibyo vyongora kuvuga. Ariko ni sawa mumeze neza. Ndashima Imana meze neza cyane. No mu maso ni black. Cyane gose. Aga po karafashe aga fresher kariko. Kaka black muga.
tuganira nande tuganira na Katagaruka Juste Alain Didier. Yego. Katagaruka ninde ahuriye he n'ibintu bijanye n'ingo n'imiryango muri kano kanya ubu ni gute kwidondora bari ko baradukurikirana kuri Marengo Media? Uyu mwumva mukanabona muvuze ngo ahuriye hehe n'ingo n'imiryango. Aba mu muryango icambere, ikindi gikurikira arakunze kuba ari kumwe n'abantu bari mu miryango canke ashobora no ko yaragize formation kubijanye n'ingo n'imiryango. Yego. Iyo tuvuze urugo abantu batahura iki bumva iki basigarana iki mu mitwe yabo? Iyo tuvuze urugo abantu benshi barakunda kubifatanya n'ibindi bintu. Tuvuze urugo canke tukavuga umuryango, hariho ibintu dushobora gutahura. Urugo rugizwe n'uwo muryango. Kenshi iyo tuvuze umuhana, urugo, kenshi turavyumvamwo, mugabo benshi hariho n'igihe tuvuze ngo umuryango canke tukavuga urugo bumva ababa muri uwo muryango. Ego. Neske ndakwibariza akantu nka wewe nk'umuntu ahoragira ubushakashatsi mu bintu bijanye n'ingo, uhora uganira n'abajene bagiye batandukanye, wibaza yuko ari yahe impamvu muri no misi imisore myinshi ndetse n'abigeme benshi batariko baragira ama mariage ku bwishi muri kino gihe? Impamvu batariko baravyihutira sinoba ngo ntibariko barabikora, hariho abariko barabikora mugabo hariho abatariko baravyihutira cyane. Kubera ko ikibazo ca mbere bivana no kuntu bifashe mu mufuko. Mugabo sinaco gikuru cane gose. Barayaga n'abari muri ayo mafamiye yaba umupapa canke umumama, akumva akamubwira ikibazo canke ibibazo ariko ahura navyo mu rugo. Bikaca bituma agira ngo oya jewe aho hantu bagenda muri ivyo bintu bimeze gutyo jewe ndabihevye. Hariho n'ukubwira ati narashize ko akaburungu jewe ivy'urugo narabivuyemwo bivanye n'ico yumvise. Ariko cengira ko ndanababwira kenshi suko wokumva ingorane ziri muri urwo rugo nguca ubiheba, kuko ingeso y'urugo ntiyubakira urundi. Ahubwo we uraba ayo makosa wabonye hariya ukiga ngo mbega yatewe n'iki, nshobora kuyakuraho gute kugira ngo jewe nkore ibintu bitumbereye neza. Yego. Nuko amakosa abagenda barakora mu ngo usanga ari menshi cyane, ndetse nayo bakora ingo zitaratangura kubaho, of course hari usanga ari menshi cyane. Hariho n'abagenda barimenyereza hagiye hatandukanye. Havuga ati jewe kugira bize bigende kuwuya tuzobanza kwimenyereza nakarenguna cyane cyane kugira ngo wumve ko inzoga iryoshe utegeza kubanza kuyihonjako. Akantu bivuze ngo akantu kitwa sex avant mariage mwe mukavuze kwiki mbega kenewe canke ntibikenewe? Cyane cyane ko ari abajene benshi bavuga ati jewe kugira ngo ngizogende gukinira ahantu ku kibuga, ico kibuga nuko mbanza kucimenyerezako nkaraba ko nzoshobora kugitsindirako. Hari gihe nsanga ikibuga ari kinini, stade ari nini, amagora ari manini, urumva ati ngasanga ni hanini ku buryo nteye umupira bitakunda. Mbega mubivuze kwiki mwewe? Iri ni kosa rikomeye kandi riza kuvyura n'ikibazo gikomeye umuntu atazokwigera yitura. Iki kintu cyo kubanza kuvuga ngo ngira mbanze nimenyereze, yego nivyo ni wimenyereze, mugabo ni wimenyereza uzosanga watahiye kwimenyereza. Kubera iki? Waciye uvuga ikindi kintu ngo cyo guhonja inzoga. Umuntu amenyereye guhonja inzoga ahera ku muryango yahonja akaja kuri urya gahonja akaja kuri uriya gahonja aza gushika kuzihetura zose yaborewe. Urumva kakanovera ko kumva inzoga iryoshe ntaza kuba kikaza. Aca avuga ngo aho je nakwije harageze ko nitahira izo nzoga nari kuja kugura ntazo nkiguze, reka nigire rero nakwije ivyo bindi ntibimuraba. Kandi ikindi naco wavuze ikijanye no gukinira muri tere ngo ugomba kwimenyereza. Nivyo genda wimenyereze, ariko ingorane uza guhava ukurayo nimwe. Uragiye urimenyereje
uyu munsi urimenyereje ejo urimenyereje hirya y'ejo uzosanga waramenyereye mugabo yatere ntayo uzoyita ngaho usubire wigire waramenyereye kwimenyereza rero iyo sexe avant le mariage ikosa riza kuba bako ni ibibazo twama turumva mu aho tubaye none divorce ntizamaho uraza ko ziba zavuye ku bindi na cyane ko dushaka nyene kubyinjiramo kugira twumvirize ziba zavuye he nugushora umutwe ukagenda bavuga abarundi bakunda kuvuga ngo nukubogora ibyamaze gusesa wari byo wamenyereye waramenyereye guhonja ingorane ugira uhure nayo niyihe uzosanga hano nimba wewe wahora uhonja ama whisky uciye usanga bakuzaniye ibajo dogere d'alcool ntizingana wumva uzohava uryoherwa kumwe waryoherwa na ya whisky uzoca usanga wabaye degute ahubwo ico ushaka ugomba kuzoga umuja kurondera ya whisky wari wabonye hahandi hariya uce wisanga ya bajo yari muhira wagumije mu kabati ibintu bice biyangara ya bajo ca yirevolta ibajo ni yirevolta divorce umva ari ikindi kizoba gisigaye none biba biheze vyose uragerageje kudusigurira ibitari bikeyi ariko tukaza tukenda kumenya kandi ni cyahe ikintu umusore cyangwa umwigeme baba bakwiye kwisunga kugira ngo bahitemwo abo bazobana karamata ico kwisunga kiranakomeye cyane kirakomeye cyane kuko uyu munsi ivyo abantu bisunga ibiboneka cyane gusumvya ivyo boja kuraba bitagaragara cyane gose kubera iki iyo ugiye kuraba ibituza abantu bateruye ivyuma si bibi bivana na guyu umuntu nyashi hari n'abakunda inyashi nyene hariho abandi bantu usanga bikundira ingidi mugabo ivyo kubiraba sinda vyanse mugabo banza utegure wewe mbega jewe ndiko ndihweza ukondi ukomeze mbona ko jewe norondera umeze gute ndondera ubusara ni nabandi umusazi nkwiye kurondera ubusara nanje kuko niwe tuzosarana ata kintu kizotugora nimba ndi umuntu ari brutal ifo ko ndaba jewe ibiri muri jewe Eske ibi bintu ndabona yuko bikwiye ko ibi vyiwanje no bifatanya n'ivyuyu kuko uyu munsi umuntu uramubona mwibarabara ariko aragenda ukabona ntiyo uyu muntu akwiye kuba uwanje mugabo ugasanga uyo muntu ntawuzi ashobora kuba yakinyiza arambo izabajaki wewe nawe utigeze unarorera film none wumva uzoba ugiye gukora iki ni ukuvuga ngo wewe yego n'ivyo uzoba wamuzanye mugazoguma aja gukiniza arambo iyo azikinira kuko ntimungana ni vyiza rero yuko umuntu wese ashobora kwitonda ikiringo dukunze kwitwa ca fiançailles si kiringo gisanzwe ni kiringo co kwigana apana mw'ishuri kumenya umuntu uwariwe none tukiri ngaho nyine ntaguciriyemo yego muravuze ngo ikiringo mbega kiya kiringo kiba kikwiye kuba ko ikiringo kingana gute umuntu baba bakwiye gukundana hagati yabo umwanya ungana gute iyo fiançailles bikwiye kungana n'umwanya ungana gute n'imiburiburi ku bantu bazi kubiraba ubwa mbere bwobwo kuko si benshi bazi kubiraba hariho umuntu ndakunda kuvuga iki kintu hariho umuntu atazi gutandukanya fiançailles na copinage mugabo kuri jewe ni bimwe bitandukanywa n'inyifato mugize muri ivyo bihe umwe barakundanye biga mu wa gatandatu primaire nubwo atari vyiza kubera ko baca baba influence n'abandi bantu n'ivyo babona na generation bari kumwe ubundi bwo bihaye intumbero y'umugambi bagomba gushikako
vyokunda mugabo turavye mu kibano ahantu turi ntibikunda ico gihe rero sico uca usanga twinjiye muri vya bindi vya copinage ugasanga abantu ego nivyo baraherekezanya barahekana nta uvyanse mugabo barononye iteka ryabo bakaryonona hataragera ugasanga bakunda kuvuga ngo umuhungu aba ari manzi umukobwa aba ari sugi iyo rero ivyo bimaze kononekara simvuze ko batubaka oya ahantu munyumve neza simvuze ko batubaka mugabo hari igihe mubigira bigatuma bamwe bagwa mu bikomere batiteguriye ndavuga ibikomere vy'umutima abandi bakaca baba nabi ugasanga ntibafise ico bibanga ugasanga rero bagumye hanyuma hagera ko baja kuvuga ngo tugira tuje mu rugo babandi bamenyera uca usanga nubwo ari mu rugo mugaguma kubita amazigizage guma kubita amakorosi hanyuma uyundi ntiyamenyereye gukubita ayo makorosi biramuruhisha bimaze kuba bimuruhisha none acagira iki swate araguta swate nawe aravyiga ku nguvu vyamuruhishije kuba yarushe rero hiyongeyemwo kuca nawe nashaka kukubabaza niho rero abantu benshi baca bakura ivyo agire kimwe ku kindi wa wundi yari yibaza ngo yamukinye yari yibaza ngo ariko aramu escroka kurya twobivuga ngo nuwe escro ubu rero baramenyanye ni kimwe ku kindi hariho udashoboye kuvyihanganira usanga ngo divorce ntibazi iyo vyahereye muri fiançailles rero ikintu abantu bakwiye kumenya fiançailles si yo gufyinako nimba mumaze kubwira abantu mukavyerekana mu bantu twe turatanguye urugendo ndagwite urugendo cheminement naho gucungira mbega uyu muntu ngomba gushira mu rugo ninde uyu muntu ngomba kuja iwe ninde kugira ngo niwasanga ari umuntu atajya inyama nawe ukabuzirya mubivugane kare muvugane muti burya rero ndakubwira jese nja ngango ndakwihishe ko akanyama sindaba ukaje usanga uyundi atari inyama kuva ku wa mbere gushika ku wundi wa mbere ntibikunda abo rero birabagora kubana kuko wa wundi atajya inyama zica zimunukira ntizimumotera tuvyumve neza umwe atajya inyama ziramunukira kuko ico kintu ntakirya umwe azirya nawe kumubwira ko atozirya ubu mugerageje rero wa wundi azirya iyo abonye yuko bimurambiye kutazirya aca zaragenda kuzirira hanze amaze kuja kuzirira hanze uzosanga yaraguhevye amaze kuguheba rero haca haza ikintu cyo kwitwara rero jewe ibintu bikunda nanje ibintu bikunda nanje ibintu bigenda uku divorce ciba mugabo urumva iyo vyahereye bakira abajene bakibwirana ndagukunda mu gihe babwiranye ngo ndagukunda wategerezwa ko ubanza kwiga ndakunze kubwira abakobwa kenshi abasore nibo bababwira ngo ndagukunda nibo bamutangura mu myaka yahera ntibuka neza naje bambariye abakobwa umubwiye ngo ndagukunda iminsi 3 yabashobora kukubwira n'igisokuru ciwanyu kugira ngo akubwire neza uyu muntu umve ko yatohoje uyu muntu agomba kubwira ngo nanje ndagukunda ndamuzi bikwiye uzurabe abanyokuru bacu baho hambere impamvu aba banyokuru bacu batadivorsa nubwo haba makosa wasanga bo bazi ukuntu bayafukafuka hariho aho byahera hariho urukundo rwari rwaratanguye imbere
baravuga bati uyu nubwo aka gakosa kabaye ndabona ko nagashitse mugabo uyu munsi kubera ko yamureheje aravye ivyo aravye ahanyene bigaragara ibi biboneka atiyumviriye ataravye nti uyu muntu ndabona ko abereye urugo rw'iwanje bivanye na comportement inyifato aravye imibereho hari ikindi kintu kigiye kugaragara atari yaramenye gishasha kandi abona yuko kije cari no gutuma wa muntu atamutumbeye yaba umuhungu canke umukobwa aca agerageza gusaba divorce kandi arabire kuriwe ni nkuko ashobora kubona yuko bidakwiye yabonye uyundi hariya bamenyeranye imyaka 5 imyaka ingahe aca agerageza swate gukora ikosa canke akagukoresha ikosa wewe kugira ngo ya divorce kunde yigire hahandi urumva ko rero iki kibazo kihaba ikibazo ntikiri mu ngo ikibazo kiri mu gutegura izo ngo imbere yuko bamenyana imbere yuko bashinga urugo bahitamwo kuko bazobana yego bategerezwa kubanza kwiga mbega uyu muntu jewe ndabona niya nkorera ikosa abantu bakunda kuja mu mashengero yaba patiri canke pastori arababaza ngo uramwemeye wibaza ko hajya abakubajije kumwemeye kubera ko umubonye abakubajije ati waramwize ko neza zangeso urabona ko uzozihanganira nimba ari impumyi ijisho rimwe urabona ko uzovyihanganira benshi rero bagira ngo urubanza rwohera ibindi nzovyimenyera ndavyemeye mugakavyemera ku munwa mu mutima hari ikibazo yes ariko kandi mushakashatsi baramenyanye barakundanye ibintu biragenze neza baragize mariage mbega ku bwanyu nizaho inshingano z'umupapa mu rugo nizaho inshingano z'umumama amaze gushika mu rugo ico kibazo ni ciza cyane inshingano z'umupapa kaduhere ku inshingano z'umupapa inyuma yuko ariwe ya propose inyuma yuko ariwe yatanguye kuvuga ijambo ni nawe afise igihagararo kinini mu rugo ni nawe afise ijambo nita ko ari ijambo rya nyuma ntubifatanye n'ivyubu aha ngomba kukubwira uko vyategerezwa niwe afise ijambo rya nyuma atari mu gukandamiza ahubwo niwe ateza gutunganya ibintu ubwa mbere bikamera neza kubera ko tumenyereye yuko umupapa niwe yirukanka aronderera umuryango umumama nawe mu rugo akaba arakora utuntu two ngaha ariko vyarahindutse ubu biruka bose mugabo ikintu ca mbere n'Imana yaravuze ngo umugabo n'umutwe w'urugo niwe ari hejuru murabona iki gipande cyo hejuru nico citwa ko gikomeye nico kiri mu bwenge iki kindi gihimba gisigaye nico kinini mugabo atamutwe uriko ntibikunda cengaruka ku mumama niwe ategerezwa gukurikirana ibintu vyose biraba urugo ariko tutaragenda ku mumama tukiri ku mupapa muravuze yuko umupapa afise za nshingano zo kurondera za nshingano zo kuhasuringa za nshingano zo kurondera cyane ariko hari ibindi tutibagira hari abapapa twama dusanga ahantu ku matangawizi ariko baragira ngo ni effort kugira ibintu bigende neza mbega biriya bintu byo mu rugo ntaco byo bayivuze nta kintu nakimwe urinzi ubona umuntu ariko aragira bavuga ngo gasesegaye ku ntuze ngo gaseruka hariya indani mbega byo ntivyo biba bifise ikibazo mu rugo avuga ati ndiko ndagira intuze ndiko ndagira effort kugira ibintu bize kugenda neza iki kibazo kirakomeye kandi kirakomeye cyane no kubwira ko ari cyo ku bantu batabizi nico gitwara urugo nico gitwara urugo gute
reka ndabivuge mu mvugo nziza bavuga ngo amabanga yabubatse kubera iki arico gitwara urugo kubitiza kimwe wavuga kare kubitiza ni kosa rikomeye ariko ku bantu babikoze mu mwanya wategekanijwe mu mwanya mwiza mu gihe gikwiye bikomeza urukundo rero ku bantu bavuga ngo bagiye kurondera effort nabone je ndabagira kwa makenga kubera iki ndabagira kwa makenga nuko babona ko hari hagahaze nimba hari hagahaze birafise iyo biva swati vyavuye kuwa bari kumwe ko yirukase cyane kumusumvya kandi kibi gitutsi canke vyavuye ku bugwara vyavuye ku ndya bariye kuko burya kurya amavuta menshi hariho ico bigabanya umuntu ugasanga kunywa inzoga nyinshi hariho ico bigabanya abakera barya ibijumbu barya amateke barya iyo myumbati simpaka ngo bazobe babishizemwo n'amavuta none ko tutumva ngo ziguma ziruka rero kandi baragira sport impamvu bagira sport bobo ntibirukanka uko twama tubona birukanka bagenda hariya oya bararima abatariko bararima barakina hariho imikino bakina ariko mumenye yuko uyu munsi umuntu avuga ngo nirukase guhiga ubuzima igikorwa ca sport yaracibagiye urumva ko ari ibintu bica biyangara rero yego yes na cyane muragerageje kubidusigurira ko byinshi mbega umumama we mu rugo biba bikwiye kugenda gute abakwiye kwitwara gute aho hari ku mugabo twari tukiri ku mupapa yego umumama we mu rugo biba bikwiye kugenda gute abakwiye kuvyitwara mu gute reka nce mpera hanyene mvuga aka kantu ku mupapa ce ninjira ku mumama abapapa barakunda icubahiro niho hantu nshimye guhera abapapa barakunda icubahiro umumama rero adaha icubahiro umugabo wiwe aba ariko arisamburirako aba ariko yisamburirako kubera iki nimba umugabo akunda icubahiro wategereza kumuha icubahiro ntumutukire mu bantu nimba ari ico umubwiye muhiteka umumama rero amaze kumenya agaciro k'umugabo wiwe simvuze umugabo navuze umugabo wiwe amaze kumenya agaciro k'umugabo wiwe amuha iteka kandi amuha ijambo iyo rero uri umumama ukeneye kubahiriza inshingano z'urugo rwawe urucungira hafi Bibiliya ikunda kutubwira ngo umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe akarukomeza mugabo w'igipfu arusenyesha amaboko yiwe ntibatubwiye aya maboko oya ibikorwa vyawe biratuma urusenya canke bigatuma ugubaka rero umumama abanze yihutire kuraba kuyu muntu yashimye yahisemwo azomuha iteka azomuha ijambo simvuze ngo uca umuhebera byose kubera ari umunyamafuti ngo ntegeza kuca ndamuha ijambo kubera ari ibiriri ngo ntegeza kuca ndamuha ijambo oya si ico mvuze niyo mpamvu muri fiançailles bisaba ko bigana bakamenyana kabandi jewe uyu ndamwemeye kubera ko mbona ko ibi bintu ibi nibi nibashireho principe basa bakobwa abahungu bashireho principe ndashaka ibintu bitanu mugabo bitatu muri byo birakomeye gusumvya ibindi ibi bibiri ndabona yuko ninagerageza gukora gutya na gutya na gutya na gutya bizoza mugabo adakwiza bitatu nubwo ugiye umenye yuko wabihisemwo abantu b'uyu munsi rero ntibazi kuraba
jewe nshaka iki jewe ngomba iki bagira ngo yewe nobona arankuye kwishiga kubera ko yo mutoyi wiwe yagiye mama rikambwira ngo kubera iki mutoyi wawe yagutanze kugenda nobona haraje uko coba kije kose noca mfa kugenda mfa kugenda nivyo mugabo ni wagera imbere bizokwa nka kurengana rero iyo umaze kuba wagiye muri ubwo buryo je nkunze kubabwira ati Imana ntaco idashoboye senga mugari n'igihe uzosenga ugasanga uri kusengana uburyarya aho gukira bitere bisambuka gose bakumurongo bakurutonde abantu bakera jewe ndiko ndaganira nabo hari ibintu byinshi banyigisha barakunda kuba ku murongo mukuri babaye mukuri nawe uyu munsi ni waba mukuri ibintu vyawe bizotonda ndazi ko ndi umunyamahane ego ndi umunyamahane mugabe ibintu vyanje sindi umunyamahane mu mafuti ndi umunyamahane kubera ko nanse ko bandenganya hazoza udakunda akarenganyo acabona ko na wewe utabishigikiye muce mufatana urugendo apana wa unda kwinyegezamwo niyo mpamvu habonetse cakiringo nababwira co kumenyana niyo aza kwihishije ko uri umuntu ukeneye kubimenya bizoca bigaragara akarorero kari hafi ngomvye gukubitira akagohe abantu bamwe bamwe iyo ugomvye kumenya ko umuntu ari umubeshi muri mu rukundo nta minsi 3 wabigira utarabimenya oya akarorero muga abantu b'uyu munsi ntavyo bagira akarorero nkaje nk'umuntu avyimirije twebwe turi muri Marengo Media umusheri wawe arazi kuba par exemple uba mu Buyenzi canke mwijabe mugabo wewe uri muri Marengo aragiye nahuba nta n'ivyuzi kwa hazi muri ya enquete yagomba kumenya ivyo ashaka kumenya kugira ngo amenye yuko uwo bazubakana ariwe canke atariwe